Ikigo payeje ni ikigo gifasha urwaruka mu kwitunganiriza imigambi yo kwiteza imbere, kandi hariho abemeza yuko bamaze kwiteza imbere kubera ico kigo payeje. Ico kigo gisanzwe gitunganya n'imyimenyerezo canke amastage kugwaruka, kandi bagatako bakanabahemba amafaranga angana n'ibihumbi 100 mu gihe baba bariko barakora iyo myimenyerezo. Naho biruko, ico kigo kino gihe kiridogerwa n'abakoze iyo myimenyerezo canke abastagere. Abastagere bidoga bavuga yuko batanguye iyo myimenyerezo itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022, baca bageza itariki 15 z'ukwezi kwa 6 mu mwaka wa 2023. Vyumvikana ko iyo stage bayimazemwo amezi 6. Ngo barabongeye stage ya tranche ya kabiri, ariko ngo muri tranche ya kabiri ntibigeze babahemba. Ngo bararindiriye ka gahembo bahora babaha, maze amaso gwahera mu nzira. Ngo cyagiye kubatangaza rero ngo nuko bagiye baza babona banditse itangazo ko bagomba abandi bastagere, aho basaba CV, ikete ryo gusaba stage, urupapuro rw'umutsindo hamwe n'akarangamuntu. Baravuga bati ikigeretseko nuko urongoye payeje ngo aza yarashikirije ukuntu amahera yagiye arakoreshwa, agashiramwo na ya mahera y'agahembo, akavuga yuko ayo mahera yafashije urwaruka mu myimenyerezo, ariko bo bakavuga yuko baronkejwe amezi 2, abandi bakaronswa 3, ayandi atayo baronse. Bati ivyo vyoshika gute kwa publiye raporo kandi ayo mahera batigeze bayabona? Abo bagize imyimenyerezo muri payeje bafise amakenga yuko ayo mahera yawe yasohotse, mugabo agaherera mu mifuko y'abantu bamwe bamwe. Aha iki kinyamakuru caranditse ngo uku niko payeje Burundi yakoresheje amafaranga mu gice ca mbere c'umwaka wa 2023 ushira umwaka wa 2024. Nukuvuga ngo kuva mu kwezi kw'indwi gushika mu kwezi kw'icumi-na-kabiri. Bavuga yuko amafaranga yasohotse yose hamwe ari miliyaridi 9 n'imiliyoni 480. Bakavuga yuko ayo mafaranga yakoze mu bisata bitandukanye. Bavuga yuko imiliyaridi 7 n'imiliyoni 351 n'ibihumbi 49,591 yakoze mu gushigikira imigambi y'urwaruka ingana 1,079. Umuriyaridi n'imiliyoni 344 n'ibihumbi 530 n'amafaranga 58 ngo yafashije mu vy'intwaro no guhemba abakozi. Imiliyoni 186 n'ibihumbi 168 n'amafaranga 63 yafashije mu gutanga inyigisho kugwaruka rwa baba ibihumbi 6. Nayo ngw'imiliyoni 297 n'ibihumbi 482 n'amafaranga 499 ngo yafashije mu bikorwa byo gufasha urwaruka mu bijanye no kwimenyereza akazi. Bakavuga yuko ari hafi urwaruka 600. Aha rero aya niyo bavuga yuko ari mu yari guhemba abo bastagere. Muri payeje bavuga yuko ayo mahera aza yarasohotse, mugabo abo bastagere bavuga yuko baheraniwe. Ikibazo rero ni icahantu ayo mahera yagiye. Gushika n'ubu nta urashobora gutora aho ayo mahera yatumukiye. Abo bastagere baribaza bati none payeje iriko ituma ko abandi bastagere ngo baje mu myimenyerezo bazofatwe nk'uku natwe turiko turafatwa?
abo basitageri bariko barahura n'ibibazo baravunira akagohe urundi rwaruka ruriko ruriyandikisha kugira ngo ruje gukorera stage muri payeje ko nabo boraba neza ntibafatwe nk'uku nabo bariko barafatwa. Bavuga bati ntivyumvikana ukuntu muri payeje bodukoresha akazi naho bavyita imyimenyerezo hanyuma tukagenda bataduhemvye. Baca umugani ngo ikibwirwa n'icumva, icerekwa naco nikibona. Turetse yuko imyidogo ari myinshi, muti iyo myidogo ifatiye kuki? Bivugwa yuko payeje yatanze akazi mu makomine atandukanye y'igihugu. Ako kazi ikagaha abantu atavyo bashoboye, abantu batavyigiye. Mu kugira ngo rero ako kazi kagende neza, igaca irondera abo bantu bavyigiye, igaca ibaha kugira ngo baje gufasha ba bandi atavyo bashoboye. Igitangaje rero kandi kinababaje, abo bagiye kubafasha kandi ari nabo babishoboye, akaba aribo bahabwa utwo 100 tw'intica ntikize. Noneho murumva yuko atanu utwo bakironka bariko barabaheranira. Bopfuma basi utwo dufaranga batubaha, bakatubaha ku mwanya tukabafasha batarinze guhogora canke gutama. Kuko muri iyo ntumbero vyoca bigaragara yuko bariko barabakoresha canke bariko baragira kimwe bita mu gifaransa exploitation de l'homme par l'homme. Tugerageje kubivuga mu mfunyapfunyo, ibi bintu nukugira abandi abaja. Guha akazi umuntu atagashoboye ukamuhemba neza, hanyuma ugaca uzana ugashoboye mbere yavyigiye no kuvyigira, uwo ugaca umuhemba intica ntikize, hanyuma waheza niyo ntica ntikize bikarangira uyimuheraniye. Murumva yuko ibi bintu payeje ari ubundi buryo bwo kugira abantu abaja. Mu yandi majambo, umuntu akugira umuja arakwereka yuko umenga ariko aragufasha, ariko mu vy'ukuri atariko aragufasha, ahubwo uravye neza ugasanga uburenganzira bwawe ariko arabuhonyanga. Mu gusozera, reka ibimvuze ndabisigure, nerekana ukuntu payeje iriko iragira abandi abaja. Mu gihe amahera iriko irakoresha ari amahera y'igihugu, ari amahera ava mu makori y'abanyagihugu. Payeje ihaye akazi umuntu yize indimi canke langi mu mashure yisumbuye. Uwo muntu imuhaye akazi ko gukurikirana ibijanye n'ubworozi. Ako kazi nikazokora nikazohemberwa. Mwumve, yize indimi agiye gukurikirana ibijanye n'ubworozi. Murumva, uwo muntu azoraba yuko ibitungwa bigwaye, mbere bibaye ngombwa abiterana urushinge. Payeje rero ikisimba igatumako abantu bize ivyo bintu kugira ngo bagire stage. Murumva yuko abo bazanye baba stagiaire umwe wese bamushira muri domaine yiwe bivanye n'ibikorwa bisanzwe bikorerwa muri komine. Nivyo yigiye, nivyo afitiye impamya bushobozi, agacaza akabikora, agaca ahembwa vya bihumbi 100, mbere no guheranirwa agaca aheranirwa. None mwumva vy'ukuri uwari guhembwa neza yari kuba nde? Uwari guhembwa neza yari kuba uwo mustagiaire, kuko ariko arakora ivyo yigiye, ivyo afitiye impamya bushobozi. Naho yitwa umustagiaire arabisumvya umwe yahabwa akazi. Rero abantu b'Imana murumva yuko bigumye uku, ubu bwoba ari ubuja buriko buragirirwa abana b'igihugu bize. Murumva yuko buri mwaka baguma bazana abastagiaire, ka kazi kazoguma gakogwa na baba stagiaire. Babandi nabo bakaronka batagakwiye, batagashoboye, kumbure kubera hisunzwe imigambwe canke ibindi ntiriwe ndavuga,
bakaguma ari bikanganyoni ngaho baguma barya amahera y'igihugu batariko barakorera canke batariko barabirira kuya. Aka rero kakaba ari akagohe tuvuniye ugwaruka rugomba kuja kugira stage muri payeje. Mu gusozera, umuntu atwara payeje mu vyo akora niyishire mu kibanza c'ugwaruka rumerewe nabi kino gihe. Yiyumvire mu gihe ariwe yoba ariko arahembwa ivyo bihumbi 100 bagatako bakabimuheranira, yiyumvire ukuntu yo kwiyumva. Kuko imbere yuko dushira abandi mu kibanza cabo, tubanze twishire mu kibanza cabo. Reka ndagasigura. Imbere yuko ushira abandi mu kibanza wibaza yuko kibakwiye, banza wishire mu ico kibanza wumve yuko ari wewe co kubera. Kuko ico utagomba ko bakugirira nawe ntukigirira abandi. Buraca bugacana yandi ntawe uhoraho yabaye. Naho ntokwirirwa ndavuga menshi, asubije amaso inyuma yohakura icigwa, hanyuma akiga gutunganiriza abandi neza. Leta nayo yoraba yuko payeje iriko irashira mu ngiro imigambi yayo. Yoraba yuko ihangiro payeje yihaye iriko irarishikako atamyidogo ugwaruka rufise. Imana rero nibahezagire mwese. Reka twibanarize gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.